baca baza tukababwira tukababaza mwifuza ibiki tukababwira ati ibintu bimeze gutya tukababaza ama information personnelle mu mufise imyaka ingahe bimeze gute hari abantu mwe mufise hariya muri ico gihugu canke nta kuntu mwogenda gutya hari n'ikintu usanga akubwira ati je buryo bungana gutya canke uwomfasha bimeze gutya hama rero nawe cana mubwira ati okay nta kuntu woca ngaha kugira ushike ngaha oli kugenda gutya nta kuntu vyo genda gutya no consultance ni cimaze au fait hariyo Canada, hariho États-Unis, hariho za Allemagne, Belgique, muri espace Schengen donc, hariho za Corée du Sud, hariho za Singapour, hariho Mexique, hariho za n'ahantu henshi hatandukanye. Nko muri espace Schengen déjà ni presque utangiye kugiye kwiga tugeze kwiyo étape hari gicuga ni aya mahera yo burya je sinaringiye kwiga rero za umuntu agashaka yo kwa ndi sinaringiye kwiga sinaringize iki urabibona utambwije ukuri rero usanga urabaye lost ukacusanga nk'ubushatse kubicira hagati niki donc urambwiza ukambira burya rero ngiye kurondera ubuzima urabibona je ngiye kurondera ubuzima canke je burya gutya na gutya ari umuryango ntegereye canke gutya bimeze ukambwiza ukuri umuntu agiye kwiga turari muronderera erega n'uvuga ati okay ndagiye mugaze ngiye kwiga turamuronderera eshi no unze kumva ariko bavuga ngo Canada ngo ni paradis ni kuri isi yacu donc nk'abantu bagiye donc atamiryango afiseyo mugabo wagiye gukora nisho gihagiye ucashikira iciza uvuze ati ngiye ku kazi ukagenda ushikira ku kazi ya encore beaucoup plus mieux kuko ako kazi tukurondera vya vrai kaba kari aussi excuse et okay yes tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga uyu munsi homme de changement nasuye kubaronderera uwundi muntu mwiza atubwira ibintu byiza atanga service nziza aho ndi mwese mukeneye tukuramutse cyane Gladys mahoro neza twifurije amahoro y'Imana n'abantu n'amagara meza n'amafaranga amen murakoze namwe okay Gladys ni no munsi twabagendeye kugira ngo tuyage kubijanye na service musanzwe mutanga muri at your service company dakeka bivuze neza okay twavuze rero ngo umuntu mwiza avuga byiza tuyagire iyo service tukiyumva cyatutangaje tuvuga tuti reka tuvyereka abarundi bakunda kuja kwisumira hanze ama opportunité benayo yego au fait at your service abantu d'abord banzi narigeze kubangira publicité à propos y'ibintu byo kuca hanze mugavyo je nabigira kuga interstudy muga ubunya si nkiri muri interstudy ubunya ndi muri at your service rero ni entreprise ifasha abantu d'abord muri consultance murazi hari abantu benshi baza bavuga ati je ushaka kuja hari abantu benshi au fait baje bashaka kuja je nshaka gupasurira je nshaka kugira dasanga nta information namwe afise kuko ibintu bavuga byo kuja hanze ama opportunité hari ni menshi arunza kubwira yo warumvise opportunité ya Singapore warumvise opportunité yo ngaho warumvise donc ugasanga nta du moins nta ma information yose bafise rero d'abord at your service irafasha muri consultance urazuka tubwira exactement wari wifuza kuja yo warushaka kugira iki ari n'ikintu ubona yuko mu mutwe ntigikunda barakubwira sha ntiyakirengana nisi ko atakirengana urumva il suffit juste d'avoir de bonnes informations rero baca baza tukababwira tukababaza mwifuza ibiki tukababwira ati ibintu bimeze gutya tukababaza ama information personnelle mu mufise imyaka ingahe bimeze gute hari abantu mwe mufise hariya muri ico gihugu canke nta kuntu mwogenda gutya hari n'ikintu usanga akubwira ati je buryo bungana gutya canke uwomfasha bimeze gutya hama rero nawe cana mubwira ati okay nta kuntu woca ngaha kugira ushike ngaha oli kugenda gutya nta kuntu vyo genda gutya no consultance ni cimaze au fait rero umuntu ahije kubagira consultance aca niho rero au fait umuntu aca aheza kidesida aca genda swati nimba ari umwana akavugana n'umuvyeyi byaje narumvise ikintu iki umuvyeyi akaza tukayaga ibintu bimeze gutya na gutya na gutya hanyuma agahiza akadesida burya amahera bagomba debloquer si makeya twebwe rero c'est vrai turihisha amahera biheze niho amahera yacu uretse amahera yo kuvuga ati okay on ouvre le dossier turihisha amahera ya entreprise ari uko biheze ari uko umuntu yaronse visa okay gato nguce mu ijambo
ivyo bihugu murondere donc mufasha abantu kumva ngira ngo harimo amaviza no kuba nizo information nk'ubu nk'akarorero nk'abantu none baja kwiga dufate nk'ubu ariho nk'ushaka kuja sinzi ahubwo banze kwanza tubwire ivyo byo niho nza kwitaro neza. Ego au fait ibihugu biratandukanye hariho Canada, hariho États-Unis, hariho za Allemagne, Belgique, muri espace Schengen donc, hariho za Corée du Sud, hariho za Singapour, hariho Mexique, hariho za n'ahantu henshi hatandukanye. Nko muri espace Schengen déjà ni presque ni henshi turondera abantu. Ko espace Schengen harimo Suisse, harimo Allemagne, harimo Belgique, harimo France, harimo l'avion. Vous espace Schengen je kuvuga ivyo bihugu. Hanyuma hariho muri Amerika turondera États-Unis, Canada, hariho za Mexique, n'ahantu henshi hatandukanye. Muri Asie turondera muri Corée, turondera Singapour, donc biravana umuntu aje tukaganira niho umenya ati reka ndamudirije gutya ahandi. Ikibazo rero dufate nk'umuntu yo bashaka nk'akaro kuja kwigayo hariho murabona barondera ama dossier cyangwa ama document yogira baje kwiga mugabo ngira ngo bashitse hari n'igihe batanabikora ariko mugabo dufate nk'ushaka kuja kwiga by'ukuri muvuze nk'ibihugu bya Mexique mengo ni ibihugu bitakunze kujamo abarundi cyane bya Singapore none nko ishuri aharashaka kuba tancho tavise bisha bigenda gute? D'abord ikintu twebwe dushira imbere ni en fait on essaie d'être honnête. Twebwe hamwe n'umukiriya turamubaza kuri est-ce que sincèrement ushaka kuja kwiga? Vous voyez? Donc abivugisha kuri ya nibuke umbwiza ukuri comme ça umaze kumbwiza ukuri niho menya comment t'aider au fait. Ushaka kuja kwiga vya vrai ushatse kuja kwiga shoye gucanda utambwiye ngo ushaka kuja kwiga par exemple ushoye gusanga ndagusabiye nko kwishuri wabanza gusaba amahera ya yibanze hari amashuri basaba amahera yibanze bakati OK peut-être nka genre moitié canga ayanga na gutya na gutya utambwiye kugiye kwiga tugeze kwiyo etape hari gicuvuga ni aya mahera yo burya je sinaringiye kwiga rero za umuntu agace yo kwa mudide sinaringiye kwiga sinaringize iki urabibona utambwije ukuri rero usanga urabaye lost ukacusanga nk'ubushatse kubicira hagati n'iki donc urambwiza ukambwira burya rero ngiye kurondera ubuzima urabibona je ngiye kurondera ubuzima canke je burya gutya na gutya y'umuryango ntegereye canke gutya bimeze ukambwiza ukuri mugabo donc ku muntu adafite umuryango donc murashaka kumurondera basi igishure agenda ari hari cyarabonetse ego umuntu agiye kwiga turari muronderera erega n'uvuga ati OK ndagiye mugaze ngiye kwiga turamuronderera iryo shuri kuko au fait ugiye gusaba visa dusabe ugiye gusaba visa dufate exemple ugiye turungitse impapuro muri ambassade uteza kugenda soit uvuga iki kujanye OK tugomba tuguhe visa kubera iki soit tugiye kwiga soit tugiye muri conference soit tugiye muri visite soit tugiye gutya soit tugiye gutya na gutya na gutya urayibona rero umuntu avuga ati OK ndagiye kwiga cyangwa uvuga ati OK jewe burya sinaringiye kwiga mugabo nashaka visa d'étude uwo turamubwira ati byiza hakurondera visa d'étude utagiye kwiga nta kuntu umuntu yokurondera akazi ni kwa kuri office ko kubyitsanye urumva n'abandera akazi bararo ego sincèrement surtout rero opportunité abantu baza kubikurikirana opportunité yo kuja gukora muri Canada you guys please come. Yeah, for real. Sincèrement, il y a une très très bonne opportunité pour jouer au Canada. It's a very good deal. Kandi numvise muri umwaka mu Canada ngo yanakeneye abantu benshi. Muga muri mu visa d'études muri Canada. Si cyane. Muzoza bibabwiye. Okay. Hama rero dufate nk'abantu bagiye muri Canada bo eshi no unze kumva hakuno bavuga ngo Canada ngo ni paradis ni kuri isi yacu donc nk'abantu bagiye donc atamijyanga vise yo mugabo wagiye gukora nisho kihagiye ucashikira d'abord turamuronderera twebwe mu bantu tuba tuzinanye soit umuntu amaze kufasha canke anyways mu bantu baba bari turagerageza tukarondera umuntu agerageza kumwakira pour quelques jours ya umuntu avuga ati OK je njya mugabo simfise umuntu none sifise unyakira simfise urumva ntitusha tukuvuga ati OK twe twayijeje bayi rero twayijeje wegenda wime ravyo oya turaraba ukuntu tuvuga ati OK reka umuntu akumenyereza maybe like for 2 weeks or 3 weeks so that ufata ama marque yawe and then
after that urashobora kuvuga ati okay après ça ndamaze kumenyera canke akagufasha no kurondera appartement urabona umuntu amaze kugufasha kurondera appartement gutya na gutya en plus ugiye itiza uvuze ati okay ngiye ku kazi ukagenda ushikira ku kazi ya encore beaucoup plus mieux kuko ako kazi tukurondera vya vrai kaba kari aussi excuse uravyumva donc umaze gushikayo tumaze kurondera umuntu akumenyereza we nawe rero ujya hagiye ugiye hanze iyo ugiye hanze uvuga ati okay jewe ndagiye hanze c'est vrai mugabo ikintu kinjanye ni kurondera ubuzima exactement n'ubuzima nzokora iki oyaha uvino twakubwiye akazi ugiye gukora kariko urasinya contrat ni ibintu biri bien biri vrai urumva ni ibintu biri bien biri vrai donc urasinya contrat ukavuga ati urazi iti ngiye gukora muri entreprise akazi kanje n'amahera bimeze gutya byose uva ino ubizi abatagiye kwishuri naho bagiye nko mu bindi bihugu abatagiye nako ku kazi bagiye mu bindi bihugu byose ama information bamenya ati ngiye kuri université ibintu bimeze gutya abagiye muri conference turabaronderera nabo nyine bamenya ati conference izobera ha hotel ya nzogiriramwo nako hotel nzoshikiramwo niyi kubera umuntu arakurira ama assurance arakurira hotel arakurira turakurira absolument byose gushyigiye donc ubuziti ibintu bimeze gutya na gutya okay ikibazo rero donc urona ngaha mu Burundi nivyo turi muri systeme francophone ndashaka kwiga ugasanga tahejeje secondaire cyangwa kaminuza igifaransa ataconje sobanukiwe neza canke icongereza nk'ivyo bihugu byinshi muvuze numvise byinshi binakoresha icongereza mu gihe ntobanzire yo ururimi neza abantu bishobora kugenda nta ma interview asabwa gukorwa par exemple prenons muri Canada muri Canada hariho za Quebec bavuga igifaransa hariho ama province bavuga igifaransa donc turabizi kandi ko si twese usanga twaragira ubwo buntu uvuga ati okay je maîtrise l'anglais et tout donc umuntu aragerageza ivyo nivyo binakubwira kubwiza ukuri kwa mwe ujya jewe ururimi sindarumaîtrise prenons ugiye muri espace Schengen muri za Belgique baravuga igifaransa France baravuga igifaransa ugiye nka Allemagne niho tukubwira nti essaie de t'exercer imbere y'uko ugenda icongereza gatoya ikihama ururimi burya iki Dutch urashobora kuciga ushitseyo kijya kirimi cabo mugabo quand même un peu d'anglais birashobora kugufasha no mu gihe uvuze ati okay ndiko niga nkora kurondera utujob dutoya donc birashobora kugufasha ico gihe donc hariho ama espace bavuga igifaransa good voilà aho rero abantu baba interesting nawe ko dukurikirana bamaze kwishira kuri list ikibazo mwavuze ngo umuntu ngo ariha byose mumuhereje ico no kuri cange muri ko murabatira gusa oya au fait nibijya nakubwiye umuntu ahejeje kuvuza tukavugana tukaganira igituma agenda avuga ati okay hari uvuga ati okay nzotangura ejo hari n'undi avuga ati okay nzotangura hirya ejo mugabo igituma umuntu avuga ati okay bafata umwanya kuja ku meditani kubera ama etape barayirihira mugabo mwebwe bene gukora iyo service ni muzori wa hanyuma ego muga ama etape barayirihira ça veut dire hageze ko umuntu ari ha inscription ku ishuri arayirihira hageze ko umuntu ari ha assurance arayirihira hageze ko umuntu ari ha participation muri conférence arayirihira ivyo bintu kimwe agenda aracirihira muravyumva donc bitworonka amahera turihira abantu bose baza ngo tubafashe ama conférence tuvuze ngo byose tubibarihire mugabo comment dire muri opportunité yo muri Canada kuri visa travail niho twagize naho nyene dukwije le nombre de personnes turihira amafaranga amwe mu mahera tuza kubarihira abandi bazoca baza baririhira bimwe uravyumva donc voilà nuko rero amahera mwamwe barayirihira bisigura yuko basi hageze ko umuntu akurondera urupapuro kanaka uragwirihira hageze ko umuntu akurondera na permis de travail urayirihira mugabo amahera yo mu nyuma ajye ya entreprise niyo uronse visa okay ariko ni vyiza cyane kandi biramotiva ko mbure nimba nkuko mubivuze je nawe menye kubera ico nyene numvise ko amahera mu yakubwa nyuma ndavuga nti ibintu abantu bari seriye gose okay mu kurangiza niki abantu
ugenda bamenye mugabo kumure imbere washaka imbere yo wombira kuri ico bishobora gutwara ikiringo kingana iki umuntu yabatumye murondera ivyo bintu eske ivyo bigo byose biranganya umwanya bitwara kugira muronke resultat? Nope, it depends. It depends na visa umuntu aba ariko ararondera. Na student visa na work visa biratandukanye. Student visa biratwara amezi bivanye na intake bo wafashe. Par exemple nk'ubu unya twaruguruye twaratanguye gusabira abantu muri intake yo muri janvier. En fait intake ni année scolaire, ni année scolaire. Voilà. Et donc ni nk'ubu unya nka année scolaire yo mu kwa mbere uvuze ati twarayuguruye turatanguye kubasabira amashure kubera n'ikindi turasaba no muri Luxembourg. Il y a des gens bakunda muri Luxembourg turayo turasaba muri Luxembourg. You guys come. Yeah. Hanyuma alors twinvite basi tuzoje kwa kusaba. For real. So voilà. Nku abo muri janvier ucuharura dutezo guharura tuvuga ati kuva muri amezi asigaye gushika muri janvier mbere y'uko ishure ritangura tubwirizwa yuko ama procedure yawe tuba twaheje kugira ucegwe ku ishure sinzi ko mu bitahu hama ariko mu ma visa travail tubaha 5 à 6 mois nuko byose bihetse. Okay. Okay, hari icyo twaba tugiye tutavuze ku muri mbwa cyangwa ngoma ko abantu bamenye. Ya au fait non numva mengo byose twabivuze ariko je sais yuko hari abantu baba bumva mengo ibintu abantu bamaze kuvyibwirwamwe ni benshi hari umuntu ucusanga ariko kugira ni nyeka ikintu cemeza yuko utazonyiba nta kintu na kimwe coza kikwemeza yuko je ntazokwiba mugabo hari yabo tumaze kubikorera bamaze kugenda. Okay, so numva mengo ushaka kubikora ibi bintu uremera ukitanga surtout iyo umuntu akubwiye yuko amahera yiwe uzoyimuha ibintu byose biheze. You understand? Numva mengo uwombwira ati okay hariyo $2000 kurindiriye hajya niyo waheza gusohora ibintu byose tu peux me croire nanza kuruha gutinza kubisohora kugira gusanga ntiyaje $1000. Alors uronse nanje mbanose ubuze nanje uravyumva uretse kuvuga ati okay ajya mahera ya ouverture yo kuvuga ati on ouvre le dossier et tout. Donc muze tubafashe tuyibaronderere tubafashe uko dushoboye ibyo tudashoboye tuzobabwira ko tutabishoboye hanyuma hari ikintu gikunda kubulinga abantu like to lie to people like in their mind bakumvumengo n'ikintu cyagiye kirahenda abantu ni uyu muntu arafise bureau uyu muntu azonyiba abantu bafise ama bureau urashoboye kukwima nawe nyene nabo ari societe iri yaradase gukora ivyo nyene kandi kabizwi none mugabo numvumengo naho sigira ubutungane niyo nk'ubu umuntu anyitse umukura umuntu anyitse par exemple umukura uravyumva numva umengo abantu bariko barakurikirana ibintu canke bashaka kubitangura ntibaze bibaza kuri arafise bureau ni good oya numva umengo uje tugakorana izere yuko je nzobigufasha naho wonsanga nicaye ngira hari hanze canke uravyumva ko n'abantu benshi sincèrement je vais te dire la vérité n'abantu benshi jewe nzi badafise amabureau nta bureau bafise bamaze kurungika abantu benshi biri sérieux sincèrement hari n'abandi bavuga ati okay ndagize espace yiwanje ndafise bureau hari abantu baza kumva umengo uri kuvugira abantu badafise amabureau no wanashima ndayifise donc mugandi kumvuga kuri vya bindi vya n'udafise bureau wumvise ko ashoboye kubikora go genda bigukorera uravyumva ego hama ndabagiye promotion ya gusa abantu mudafite ngira ngo mwoca mugenda mutanze adresse ibisigaye nimero baraza kuzitora ngaha nyene kuri ekra ego hanyuma dukorera muri Source du Nil dukorera muri Source du Nil mumaze kutwandikira kuri numero muza kuronka ngaha niho tuza kubaha numero ya bureau kubera iki twakira par rendez-vous fait umuntu arafata rendez-vous tukakira par rendez-vous kubera hari usanga haje nk'abantu 10 umwanya kandi consultance en fait barariha pour la consultance rero hari usanga haje abantu 10 mu mwanya kandi twubakirira rimwe alors que abantu baba bashaka une certaine confidentialité cyo gituma tubabwira numero ari uko bamaze kuvuga ati okay jewe mushe kuri programme y'iki gihe tukabona kubaha numero ya bureau sino utubona bose bakuguye ko abantu 10 urumva ugaca umwe agacuvuga ati yo tina nifise amasaha 2 urashobora kunyakira ubunyene
ndiko nakira abandi batanu ndiko nakira uwundi umwe ni murindire ugatusanga biri mu ruvayagi. Donc c'est pour cela que twakira par rendez-vous. Umaze kufata rendez-vous par le numéro baza kwandikira let me know hama ndakubwire byo. Okay. Nuko Gladys turabashimiye na société at your service. À votre service. Merci beaucoup. Okay. Bakunzi bacu bagaciro media nizere ko nimwagenda mushitseyo nimuze mutwibagire nanje akadovize kongerera ndagakozeko. Turabakunda cyane ni juste pour vous partager les opportunités zose tumenya. Murakoze cyane. Bye bye.